Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari umunsi navuze kuri iki cyiyumviro, umuntu umwe aranyandikira sinamumenye ntiyashatse kwivuga, aravuga ati pastor ubutubwira ubutumwa bijya bintu uzosubire kubitubarira. Ariko nawe ndamutahura kuko twese ntitungana kumva ibintu kumwe. Haleluya. Ariko kandi Yesu yaravuze ngo hahigwa abadatsitazwa n'ivyanje. Yesu ashimwe cyane. Iyo ikintu ari ic'Imana twese duca tugorora tukavuga ngo ndiyo Bwana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mwicaye tusi ibintu by'ibigumbagumba n'ibintu by'ubwami. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Imana ibahezagire kuba abantu mwumva kandi mwihuta kumva ya mvura wamenga nayihamagaye nta kundi mufunga amasentire yanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Basigume igucyo nyene. Haleluya. No musi shaka kuvuga ku bintu canke shaka kuvuga ku ijambo ry'Imana rifitaniye isano n'ibintu twemera ngaha mu ishengero, rifitaniye isano n'ivyo Imana yaduhaye nk'ishengero twese duhuriza ko nk'ishengero. Wabonye gituma ijya mvura ndayanka abantu bicaye muri plein air bacatangura kugama, sivyo? Isho shaka kuvuga rero, shaka muri iyi minsi ndagomba kuvuga ku bintu bimwe bifitaniye canke bitwibutsa vision yacu nka eglise canke ivy'Imana yaduhamagariye nk'ishengero, ishengero rya Life Center, ivyo Imana yaduhamagariye. Kabasi ndabarindire muheze kwimuka. Iyi mvura namanshimira Imana nta nari migwa dimanche kuko abatayizi none uno munsi iri présence ku munsi wa Mungu. Haleluya. So shaka kuvuga uno munsi kuri point ya mbere igize vision yacu ya eglise. Nizere ko munyumva neza basi. Munyongereho tu nanje ndatanguye kutiyumva neza. Sava mungumize gutyo jewe ntacu ndaza gusemerera ni bon. Canke reka mfixe ikundi. Okay, ça va. Sava. Mwese maheje kwimuka haje. Nimwabona babuze ikibanza turacafise espace ntoya ngaha nta kibazo. Okay, shaka kuvuga ku mugambi mukuru w'Imana, ariko kandi umugambi mukuru w'Imana ufitaniye isano n'ivyo Imana yaduhamagariye twese nk'ishengero igihe tubereka canke igihe tubaha amajambo abibutsa vision ya eglise. Nuko tuba dushaka ahanini kandi gusubira kwibuka mbega nibihe bintu biduhuza, nibihe bintu bidutuma turi ngaha, nibihe bintu bidutuma dukora ivyo dukora. Rero uno munsi muri kino gitondo ndaje kubibutsa intumbero yacu ya mbere yo kubaho hano hantu canke ya kino gikorwa ca Life Center. Nuko ikintu ca mbere Imana yaduhamagariye ari gikorwa civuga butumwa. Uyu munsi ndashaka kuvuga iki gikorwa civuga butumwa Imana yaduhamagariye kandi arico kituzana gukoranira hano hantu, arico twese duhamagarirwa. Ni gikorwa duhamagarirwa nk'ishengero nk'ababarongoye, ariko kandi ni gikorwa tunahamagarirwa nk'umuryango canke nk'umubiri wa Kristo, novuga mu buryo buri general. Rero ndashaka guhera ku murongo
w'Abikorinto mu gice ca kabiri c'Abikorinto guhera mu gice ca gatanu ku murongo wa 17. 2 Corinthiens chapitre 15 verset 17. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bisha. Bandanya gushika kuri 21. Ariko ibyo byose biva ku Mana yatwiyujuje ko ku bwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo, niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharura ko ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Nico gituma turi numwa mu gishingo ca Kristo, Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo mwuzure n'Imana. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Haleluya. Aha Paulo yandikiye iri shengero ry'Abikorinto avuga iki kintu gikomeye, avuga ku bijanye n'ubutumwa tubabwira. Ubutumwa bwiza hari igihe iyo abantu bariko barabuvuga bagwita ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, kindi gihe tukabwita ubutumwa bwiza bw'amahoro, kindi gihe tukabwita ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Hariho uburyo bwinshi dushobora kuvuga ubutumwa bwiza uko tubwita uko buri. Ariko ngaha Paulo yandika iri jambo, yandikira ishengero ry'Abikorinto, yababwiye ikintu gikomeye, agerageza kubabwira ubutumwa bwiza nk'ubutumwa bwiza bwa réconciliation canke ubutumwa bwiza bw'umwuzuzo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubutumwa bwiza bw'umwuzuzo, ubutumwa bwiza bwo kugira gute, bwo kunywana canke bwo guhuzwa n'Imana. Bwana sifiwe sana. Iki kintu Paulo yari karavuga uyu munsi nico nshaka guhagararako, kugira ngo usubire gusurinya yuko igituma mu buzima bwacu nk'abantu bizera canke igituma mu buzima bwacu tuvuga ubutumwa bwiza nuko bitari gushoboka kandi bitageze bishoboka guhera muri kahise ko abantu bashobora kubana n'Imana, ko abantu bashobora kumenyana n'Imana igihe icaha camaze kwinjira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icaha cazanye gutandukana kw'ibihe bidashira. Imana itandukana n'abantu kubw'icaha. Naho hariho amadini, naho hariho gusenga, igihe cose mu buzima bw'abantu hariho icaha, ntibyashoboka ko abantu bashobora kunywana n'Imana canke ko bashobora kumenya Imana. Igituma rero tuvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwitwa ubutumwa bwiza kuko bumenyesha abantu igihe Imana yaje kwiyuzuza n'abantu, igihe Imana yaje kwireconcilia n'abantu, igihe Imana yaje gukuraho ibyadutandukanya n'abantu. Nico gituma uyu munsi muri kino gitondo nshaka kwensista mvuga ngo umuntu wese akijijwe agomba gushika kuri uru rugezo, aho muri kino gitondo nshaka yuko twibaza iki kibazo: mbega jewe na wewe ni hehe tugeza kuvuga ubutumwa bwiza? Kuko iyo tuvuze kuvuga ubutumwa bwiza uca twumva ko ari ikintu c'abapastori canke c'abavuga butumwa canke c'intumwa canke c'abandi, tukumva umenga kuvuga ubutumwa bwiza hagomba kuba hariho ibikorane vyateguwe. Ariko ndagomba kuvuga ngo ubutumwa bwiza turabuvuga hateguwe ama evenement, hateguwe ibikorane, ariko kandi n'ubutumwa bwiza nk'abakijijwe duhamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza. Bwana sifiwe sana. Nk'abakijijwe duhamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza, duhamagarirwa kumenyesha abantu iyo nkuru nziza. Rero ikibazo canje no munsi muri kino gitondo tugomba kwibaza nk'ishengero, kandi tugomba kwibaza umumo wese ku ruhara rwiwe: mbega wewe uravuga ubutumwa bwiza? Barizo mwicanye uti mbega wewe uravuga ubutumwa bwiza? Haleluya. Muri famiye yawe uravuga ubutumwa bwiza, ku kazi kawe uravuga ubutumwa bwiza, mubo musangiye business uravuga ubutumwa bwiza, aho ugenda gusaba amasoko uravuga ubutumwa bwiza, abo mwegeranye muravuga ubutumwa bwiza. Kini kibazo tugomba kwibaza, kandi kubwanje nibaza ko ari kibazo kiri fondamentale. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Bibiri ivuga ngo Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'isi. Haleluya. Biciye muri Kristo ntiyaharura abantu kw'ivyaha vyabo, ariko natwe yaduhaye ubutumwa bwo kuzuza, yaduhaye ubutumwa
bwa réconciliation. Imana yaduhaye ubutumwa bwa réconciliation. Ndagomba kubabwira ngo projet z'Imana zikomeye ni zibiri. Projet ya mbere y'Imana ikomeye ni igihe Imana yarema umuntu ikarema n'ibintu byose bigize. Yari projet y'Imana muzo tuzi ikomeye. Haleluya. Projet igira kabiri y'Imana ikomeye ni igihe umwana w'umuntu yamara gukora icaha bikaboneka yuko adashobora kubana n'Imana kubera icaha. Bikaboneka yuko adashobora kwinjira muri communion n'Imana kubera icaha. Bigatuma Imana igira umugambi ugira kabiri, ari wo mugambi ukomeye, ari wo mugambi twebwe twintervenamo. Umugambi wa mbere wo kurema twebwe nta ruhara tuwufisemwo, ariko uyu mugambi wa kabiri ujanye no kunywanisha Imana n'abantu abari baratandukanijwe nayo n'icaha. Uwo mugambi wa kabiri nk'ishengero abakijijwe twese, uwo mugambi niyo mission yacu Imana yaduhaye mu isi. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Hari imigambi ikomeye mu isi, hari amaproje akomeye mu isi, hari ibintu abantu bagomba gushika ko mu isi, ariko mwebwe mwakijijwe mugomba gutahura yuko umugambi wa mbere ukomeye mu isi ubaho ni umugambi wo kuzana abantu bari baratandukanijwe n'Imana kubera ivyaha bagasubizwa hamwe n'Imana biciye mu gikorwa Yesu yakoze ku musaraba, aho yirengagije canke aho itabaharuye kw'ivyaha vyabo, ariko ikiyuzuza nabo biciye muri Kristo Yesu. Rero ngomba kuvuga no musi muri kino gitondo ubutumwa bwiza twahawe nk'ishengero n'ubutumwa bwa réconciliation, n'ubutumwa bwo kuzuza n'Imana n'abantu tumaze natwe ubwacu kwiyuzuza n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Ndagomba twibukanye no musi muri kino gitondo yuko bidashoboka ko umuntu ashobora kubana n'Imana. Mu isezerano rya kera abantu baragerageje kubana n'Imana, Abisirayeli baragerageje kubana n'Imana, ariko kubera virusi y'icaha, kubera icaha cinjiye, ntivyashoboka ko abantu babana n'Imana vya vrai. Byari ibintu byo gupfukapfuka n'ibintu byo kudandikanya n'ibintu vya bricolage bishobora gutuma nibura Imana iziragendera abantu, ariko ubusabane bw'abantu n'Imana ntibwashoboka. Usomye ngaha muri iki gitabo c'Abanyefeso mu gice ca kabiri, Fils aradusomera Abanyefeso igice ca kabiri guhera ku murongo wa 13. Abanyefeso igice ca kabiri guhera ku murongo wa 13 haravuga gute? Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, okay, sorry, yes, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera, wahereye kuri 12 verset 12, kwico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye kubizoba, mwari mwisi mutagira Imana rurema. Stop. Ngo mwibuke yuko namwe muri ico gihe ca kera nta burenganzira mwari mufise bwo kubana n'Imana ibihe bidashira, siko? Mwari injabuka, uravyumva? Mwari ikaba étrange, mwari abanyamahanga ku masezerano n'Imana, uravyumva? Kandi nta n'ivyizigiro mwari mufise ngaha mu isi vyo kubana n'Imana. Birumvikana yuko naho twari gusenga gute, Bibiri ivuga ngo Kristo ataraboneka ku musaraba twaraba étrange, nta relation n'Imana yashoboka, nta buzima bwari buhari, nta masezerano y'Imana twari gushobora kugirira ko accès, nta promesse, nta kubana n'Imana, nta relation n'Imana nimwe yashoboka. Ariko kandi ku murongo wa 13 akavuga ngo nuko ariko muri Kristo Yesu, sura mu murongo wa 13, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, n'amaraso ya Kristo. 14, niwe mahoro yacu, kuko yahinduye amacakubiri kuba kimwe, aho mvoye cya gisika cyo hagati cyadutandukanya. Haleluya, amina. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation
l'inimitié. Haleluya. Turumvikana twese yuko twese twari turi kure y'Imana, atamigenderanire ishoboka n'Imana, dutandukanijwe n'Imana ibihe bidashira. Ariko ngo ayo macakubiri yari hagati ya jewe n'Imana, yari hagati na wowe n'Imana, Yesu amaze gupfa ku musaraba, ngo ivyari bibiri yabigize kimwe, ivyari amacakubiri yaravyujuje. Ni ukuvuga ngo muri Kristo réconciliation, ukunywana kwanje n'Imana kwarashobotse. Rero kimwe mu bintu tugomba gutahura, ubutumwa twajejwe, ubutumwa twahawe, nubwo kwipfuriza abantu bose batawe kure y'Imana, abantu badafitanye imigenderanire n'Imana, abantu badafise amasezerano, abantu atavyizigiro bafise byo kuzobana n'Imana. Ni ukuvuga ngo abo icaha cabashizeho ubwansi, baba abantu naho Imana idukunda idashobora kubana natwe kubera iyo eta y'icaha. Kujya ama ordinateur yanyu muyazaniye ko flash disk ifise ama virus ishobora kuyihojeta, n'Imana ntishobora kubana n'umuntu w'umunyavyaha, kuko iyo statut y'icaha iratandukanye n'ukwera kw'Imana. Nta busabane, nta communion, nta relation, naho yoba asenga, naho yoba afise idini avamwo, naho yoba afise amapratika akora, naho yoba agira gute, ntibishoboka ko uwo muntu anywana n'Imana. Arashobora kunywana n'idini, ariko ntashobora kunywana n'Imana, ntivyashoboka. Ayo macakubiri ari hagati ya jewe n'Imana, Yesu yaraje arayakuraho, ayakuzaho umusaraba, atuma ivyari bibiri, haleluya, bicika kimwe. Aho guhera uyu munsi jewe na data, haleluya, Yesu yadushize hamwe kubw'igikorwa ciwe cyo kumusaraba. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ubwo babwita ubutumwa bwo kwiyuzuza n'Imana, haleluya. Ubu nibwo butumwa twahawe. Ubu si ubutumwa bwa eglise nka institution canke nka organisation, ariko ubwo n'ubutumwa wewe umaze gukizwa, ukuzuzwa na Kristo, ukuzuzwa n'Imana muri Kristo Yesu. Ugomba kuraba abantu badakijijwe, ukumva urabafitiye agahinda. Ugomba kuraba abantu bo muri famiye zanyu batazi Yesu, bataramumenya, bakagutera akagongwe, kuko nta Mana bafise naho basenga. Uravyumva? Nta n'ivyizigiro byo kubana n'Imana ibihe bidashira. Bibiliya ivuga ngo twari twarapfuye twishwe n'ivyaha vyacu. Umunyavyaha atazi Kristo mu Mana ari declare nk'umuntu yapfuye, naho abaho, naho ahumeka, kuko impwemu yiwe ntibaho, impwemu yiwe ntishobora kwinjira mu busabane canke muri communion n'Imana. Dufise abapfu benshi tubana nabo, dufise abapfu benshi dukorana nabo, barisiga parfum, barisiga rouge à lèvres, batwenga neza, ariko barapfuye. Murambona iyo abantu bapfuye ingene tellement kubera emotion n'urukundo abantu baba babakunda, murambona ingene twihuta gukonfirma ko bagiye mu ijuru. Que ton âme repose en paix. Hewe Bibiliya ivuga ko Lazaro yarishwe, uravyumva? Mbere Lazaro yari bien, wa mutipe wundi w'umutunzi yari ahwereye, uravyumva? Ntashobora kuropoza en paix, kuzanya partage, repose en paix, canke rip, uravyumva? Canke que la terre te soit légère. Kandi ukabona namwebwe bakizwa rimwe na rimwe, ego uravyumva, ugomba kumenya uyu muntu ninde kameme, kuko si kubera wabivuze canke wavyanditse canke wakoroye utwosozi ko Imana icihinduka. No musi Obedi yarongowe kuturongora mu kuvuga ko Imana yera, haleluya. Imana urukundo rwayo ntirushobora gukontrediza ukwera kwayo. Muriko muranyumva? Imana irakunda abantu bose, n'abanyabyaha irabakunda, natwe twari abanyabyaha kera, ariko urukundo Imana ikunda abantu bari mu isi ntirushobora kuza ngo ruhonyore ku kwera kw'Imana. Statut y'umuntu atafise Yesu ni umunyabyaha.
stati y'umuntu atireconcilie, atanywanye n'Imana biciye mu buryo bumwe bwonyene buhari bwo kunywana n'Imana aribwo Kristo Yesu. Umuntu atanywanye n'Imana biciye muri Kristo Yesu ntashobora, uravyumva, kubana n'Imana ibihe bidashira. Iyi verite ishengero ririko rirayitakaza. Iyi verite ishengero turiko turashaka kuyivunja n'utundi tuntu n'ayandi malogike. Turiko turashaka kugira inyota kuri iyo principe, kuko twacitse abanebwe bivuga butumwa, twacitse abanebwe, uravyumva, bwo kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Turashobora kuorganiza amakonferanse, tukorganiza ibikorane binini, abantu bakihana. Ariko ikintu kizokwereka yuko ufise umutwaro w'ivuga butumwa ni ubutumwa ubwira umuntu mubanye mu buzima bwa misi yose, ushaka ko aza kuri Yesu Kristo, urondera ko amenya Imana, ukoresha opportunité zose Imana iguhaye, urondera ko amenya Imana, ukumva araguteye ikigongwe kubona adafise Yesu mu buzima bwiwe. Iyi niyo projet ya mbere y'Imana yazanye Yesu mu isi. Iyo hatari kuba hariho icaha, Yesu ntari kuza mu isi. Rero iyi niyo mission ya mbere twahawe nk'ishengero. Nico gituma muri iyo tuvuga ivy'Imana yaduhamagaye nk'ishengero, turavuga ngo Imana yaduhamagariye kuzana abantu mugakiza, kuvuga ubutumwa. Turizeye ikanguro rizobaho. Ijambo ry'Imana rirasezerana ko mu gihe cihereza abantu, uravyumva, ubutumwa buzovuga kandi abantu benshi bazohindukirira Kristo. Biravugwa yuko Yesu nimba atevye kuza, nuko icifuzo cyo ari uko benshi bihana. Haleluya. Ariko kandi ijambo ry'Imana reka tubwira ngo, uravyumva, bazokumva gute tutababariye? Abo turabana, abo turakorana, abo bari mu miryango yacu, abo turasabana, abagore n'abahungu n'abakobwa, abo turasangira, abo turasangiye business. Haleluya. Tugomba gusezisa occasion yo kuvuga ubutumwa. Ntugomba kumva utagomba kujena abantu ngo afise idini ryiwe, kuko ubutumwa bwiza is not about idini, ariko ni ubutumwa bwiza aho tubwira abantu ngo ni munywane n'Imana biciye muco Kristo yakoze, kuko utaciye muri iyo nzira nta yindi nzira ibaho. Haleluya. Niwe mahoro wacu, kuko Bibiliya yabigize kimwe. Yakuyeho, uravyumva, amacakubiri yose, akuraho igihome cadutandukanya, akuraho ubwansi bwose. Iki nico duserebra ca mbere iyo tuje guhimbaza Imana. Ubu butumwa twabwiwe bukaduha kuja hamwe n'Imana, tukanywana n'Imana biciye mu kwihana ibyaha byacu tugahindukira. Ubu nibwo butumwa bwiza bwadutumye tumenya ukuri, bwadutumye dushobora gusubira mu migenderanire n'Imana. Mwibuke yuko umwana w'umuntu ni caremwe c'Imana, kandi ntigishobora kubaho kidafise Imana. Nico gituma Imana yakoze ibishoboka vyose kugira ngo yinwanishe n'abantu biciye muri Kristo Yesu, kugira ngo Yesu Kristo areponde canke yishure kuri exigence y'Imana y'ukugororoka. Imana yaravuga ngo sishobora kubana n'umuntu atagororotse. Yesu araza mu isi, uravyumva, ari we mugororotsi. Habaho transfer, aduha ukugororoka kwiwe kuba mwizeye. Yambara ivyaha byacu ku musaraba, aravyikorera, ducika abagororotsi bicitse kuri uko kugororoka kwico Yesu yakoze. Nico gituma uno munsi tubana n'Imana, nico gituma nsenga, nico gituma mvuga mu ndimi, nico gituma mpimbaza Imana, kuko Yesu yanyambitse ukugororoka. Iyo nserutse imbere y'Imana, nserukana umutamana, apana statut, kuko sinkiri muri statut y'abanyavyaha, ariko ni muri statut y'abana, kuko umwambaro Yesu yanyambitse wampaye uburenganzira, umpa access kwa data. Ubu ndamwegereye kuko yarakuyeho amacakubiri yose, yakuyeho ubwansi bwose, abuhenuye. Ivyari bibiri bidashobora gufatana byacitse kimwe biciye muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndasenga ngo Imana ivyura imitima yacu, dusubire kumva dufise vy'ukuri inyota yo kubwira abantu Yesu. Bantu b'Imana, ntidushobora kuba abadiplomate no gupreserva amarelation no kudashaka kubabaza abantu, ariko tukabanyegeza ikintu bakeneye natwebwe twamenye kigahindura ubuzima bwacu. Uyu munsi dufise ubukristo bwo kutajena. Ariko kandi sinanababwiye ngo mugende mubomore, ariko mugomba kwinginga mugasaba Imana ubwenge bwo kuvuga ubutumwa bwiza, bwo kubwira abantu Yesu Kristo.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kugira abantu bagire gute bamuhindukirire. Colossiens chapitre 1 verset 20. kandi yahimbawe no kumuha kuzuza vyose nayo Yahimbawe no kumuha kuzuza vyose nayo. En d'autres termes, Imana yashimye kwireconcilia n'ibintu byose biciye muri Kristo Yesu. ari ivyo mw'isi ari ivyo mw'ijuru izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. 21. namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahinduka abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo Stop. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. 22. none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa, Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi byose yabikoreye muri we, uravyumva, kugira ngo tumaze kunywana n'Imana biciye muri Kristo Yesu adushikiriza Imana turabera. Amina. Atari kubera turabera kubera mu ngeso zacu 100% turabera, ariko kubera igikorwa cyo wakoze ivyo yakoze we wari uwera, natwe kiduha uravyumva accès, uravyumva muri uko kwera kw'Imana. Verset 23. asangwa muhora mwizeye mushinzwe neza mutanyiganyiga mudatirimuka mu vyizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Paulo nacikiye umukozi wabwo. Chapitre 2, 13. kandi namwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro vyacu vyose. Stop. Mwebwe mwari mwishwe n'ivyaha vyanyu kubwo kudakebwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima. Haleluya. Mu kutugirira ubuntu kubw'ivyaha vyacu. Hari igihe muramura n'abantu kandi biratangaza ingene hariho abantu baba batumva ibi bintu, nico gituma tuba tubahimiriza kuza kwiga. Umuntu urabaza umuntu akavuga ngo yego ngo vraiment kwamaza yarakijijwe. Ngo yango ariko vraiment ngo arasenga cyane. Ngo arasenga cyane. Hasiba mu misa, bavyumva arasenga cyane vraiment. Arakunda cyane ibintu by'Imana. Nimukibaza none abakristo mwege mutandukanya gute gukizwa no gusenga cyane? Sivyo? Kuko ngira ndakubwire ngo yaba gusenga cyane byari bikwiye, Yesu ntiyari kuza, kuko mu Bisirayeli hariho abasenga cyane nka Daniyeli yasenga 3 ku munsi. Ariko ngira ndavuye ko Daniyeli amaze gupfa yagiye ahantu hari controle na Satani. Nico catumye Yesu amaze gupfa akajikuzimu yagiye kubohora les captifs. Abari bagororotse ariko bakiri munsi y'inzara za Satani, kuko n'ukugororoka kwabo no gusenga kwabo ba Abrahamu bose ba Samueli bose muvuga. Muribuka ko Samueli umuzimu wiwe Sauli yagiye akawukonsuri tugasohoka akawuzana ara surface ukamuvugisha, kuko ntibari bari preserve naho bamwe bapfuye bafise témoignage nziza muri Ancien Testament. Haleluya. Murabizi yuko Bibiri ivuga ngo Satani yagiye kurega abera mu ijuru, aja kurega Yobu. Imana iramubwira ngo wabonye umugororotsi wanje. Ariko ngenda kubwire ngo Satani yari afise accès no mu ijuru aseruka aja kurega abera. Nico gituma Bibiri ivuga ngo Imana yashimye kwireconcilia nayo, kandi iyireconcilia n'abantu n'ibintu byose n'ivyaremwe. Ngenda kubwire ngo icaha charazanye ubucafu, charazanye virus mu isi yose, gushika naho la nature n'ibirere amajuru aba corrompu par le péché. Nico caha accès Satani kuja kurega bera. Ivyo byose n'ibintu byashoboka Imana itashobora kubloka, kuko Imana ifise ukugororoka, ifise justice.
Adamu na Eva bahaye imfunguruzo Satani atari kugomba kugira. Imana ngo yuyuzuza n'ibintu byose muri Kristo Yesu. Mu yandi majambo hagomba kubaho operation. Nico gituma Yesu mu Baheburayo bavuga ngo yatwaye amaraso agenda kweza ahera. Nico gituma byavuze ngo ni byiza ko agenda azogaruka. Ariko yagomba kuja gukora igikorwa cyo gusakrifia no guhumanura ivyahumanye byose, gushika no mu kirere no mu maprincipote no mu birere hategekwa. Byo byose byari ibintu vyononywe n'icaha kandi bigaha autorité Satani. Nico gituma Yesu mu kuja mu kuzimu yagomba gukora iyo réparation, kuko yarahejeje guhabwa legitimité cyangwa uburenganzira bw'impwemu bwo gukorija iyo defo yabaye koze n'ijya virus. Arayinjira arabikosora. Bivuga ngo abi Yerusalemu ngo bamubona agendana n'abagororotsi bamugendera inyuma, abera bari barapfuye. Haleluya. Ariko nabo bari bagikeneye un certain niveau yo kugira gute, yo kuba libéré, kuko aho bari imfunguruzo zifiswe na Satani. Rero abo bose barasenga. Samuel yarasenga, uravyumva, Eliya yarasenga, Elisa yarasenga. Iyaba gusenga byari bikwiye kugira ngo bibatware mu ijuru, Yesu ntiyari kuza. Ariko Yesu yacunguye abari bariho, acungura abazovuka, acungura n'abapfuye bamwumvira, nabona arabahasheta. Yesu ashimwe. Rero reka kumbwira ngo uwo mufiyansa ariko araza mu buzima bwawe ngo ntakiri ngo karasenga, reka kuzana amateatre. Turiko tuvuga yaravyawe, yaravutse ubwa kabiri. Nivyo Yesu yabwiye Nikodemu ati nawe uri umuhinga w'ivyanditse ukaba utazi ayo majambo. Nuzi yuko ikivyawe n'umugore ari umubiri, ariko ikigomba kwa partena ku Mana kigomba kuba ari ikivyawe mu mpwemu. Rero ico turiko turavuga, ubu butumwa tubwira abantu nubwo kubagira ngo Yesu yaje kukuzuza n'Imana biciye muco yakoze ku musaraba. Nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo, haba mu ijuru, haba mu isi, canke haba ikuzimu. Niryo zina ryonyene twahawe, kandi niwe wenyene nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawuja kwa Data atamutwaye. Shaka ubusenga cane, mama wawe naba ashaka asenga cane, ariko agomba kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, akemera ko ari umunyavyaha, akamwakira mu buzima bwiwe, akamwizera ko yapfuye akazuka kubw'ivyaha vyiwe. Ubwo nibwo butumwa wahamagariwe kuvuga. Naho uri umutawuneri, naho uri umunyagisagara, naho udakunda kwambahasa abantu, reka ndababwire abantu b'Imana, kumbura mu bambahase kuko bariko barapfa batamenya Imana. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bibiliya ivuga ngo dukora ibanga. Muri 2 Corinthiens chapitre 15 kumanuka kuri 19 haravuga ngo twahawe ibanga ryo guhuza abantu n'Imana. Turaba ambassadeur, dufise message ya réconciliation. Mbega duhuza abande, duhuza ubwa mbere abantu n'Imana, kuko nibwo buryo bwonyene bwo kubana n'Imana rurema. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amina. Ephésiens 2:16 avuga gute? Abanyefeso 2:16. Aha. Kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe, ayuzurishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwansi. Haleluya. Amen. Kugira yuzuza ibintu byose muri uwo mubiri umwe. Haleluya. Shengero ry'Imana. Ngenda babwire ngo relation yacu n'Imana yose itangurira kuri kino kintu, ihera kuri réconciliation. Birababaza ubutumwa bwiza buvugwa muri ino myaka, ariko ahaniniya ubutumwa bwiza, urufatiro rw'ubutumwa bwiza c'est ça. Ibisigaye byose twokwigisha abantu bikurikira iki, ariko ubutumwa bwiza aho tubwira abantu ngo nunywane n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nunywane n'Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bantu b'Imana, ngenda babwira ikintu nabonye kiryosha agakiza. Nukuri kuzana umuntu mu gakiza biraryosha. Muranakira abantu muri biho bikantangaza, abantu bumva ama message, abapartage, nkakira abantu bava mu madini yose, ariko bamwe bakaza afise icyo ashaka umusengera. Narumvise message wari kuravuga, ndi muri groupe yanyu,
hari umuntu wo muri groupe yanyu yanungikiye message ukumva umuntu aje kukubarira ikibazo kugira ngo ugisengere. Ako nanje nkafata umwanya muri uko kuganira nkashaka kumva ko yakijijwe. Kuko abantu b'Imana muri ino myaka abantu bamaze kwibaza yuko abakizwa muri abamagicien, ku buryo abantu baza babarondera ko amasolution miracle y'ibibazo byabo nk'uko bogena no kurondera umupfumu. Rimwe n'ibiganza byawe n'ibirenge byawe uravyumva, rimwe nari mugomba kumenya yuko bene uwo muntu ari muri besoin, bene uwo muntu afise ikibazo, rimwe na rimwe ico kibazo arimo ni opportunité nziza yo kumubwira ubutumwa. Abantu Yesu yakijije bose suko bari bakijijwe, ariko hari abo yakijije bibabera ikimenyetso cyo gukurikira Imana. Rero Imana ntiyoreka gukiza umuntu wari we wese, ariko tugomba kuba dufise uwo mutima no gushaka kubona bamenya Yesu, bamwakira, tukabapresenta Yesu. Ego ndaza kugusengera, ariko ndagomba kubaza ibya Yesu hari ico biziko. Yesu uramuzi. Kenshi baca banyishura ngo ego vema ngo ndasenga, ndakurikira n'ama message yanyu. Oya, warakiriye Yesu. Kuko abantu b'Imana, abantu barashobora gukonsoma ibyacu byose, ariko bataragera ku rugezo rwo gukonsoma Yesu. Uravyumva, nka kimwe mu byo bajyako, nka kimwe mu byo bamenye mu buzima bwabo. Ni gute ushobora kumara imyaka ukorana n'abakolege ku kazi, bakaba bazi kukijijwe, bakaba banagucokoza, rimwe mukanabitwenga, rimwe bakagucokoza ngo pasteur, benshi muri mwege babita pasteur aho mukora, kuko babona ko mukunda Imana, ngo uyu ni pasteur. Uravyumva, ariko kandi hoba hariho umutima gutera kwibaza ariko uyu muntu yoshika gute kuri Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngira mu ncano tukwiye kuvuga ubutumwa vre. Haleluya. Amen. Biraryoshe ubona umuntu yihanye, birazana joie. Bamwe muri mwege ndazi yuko mwarakijijwe cyane, murabera n'abagenzi banyu nabakizwa gusa, ku buryo niyo urondeye ubwira ubutumwa waka kumubura, kuko terima warinjiye mu vy'Imana ku buryo ata contact ufitaniye n'abapagani. Sivyo? Hariho abantu ibyabo bimeze gutyo. Ariko nta numwe atafise bene abo bantu muri famille, nta numwe adafise bene abo bantu ahakora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Siko umuntu umwe yarambwiye ngo je ngo nta n'abazungu, abazungu ivy'Imana avuga ngo reka ndakubwira ikintu kimwe. Mumbwira utereko two complex, n'abazungu barakeneye Yesu. Haleluya. Amina. Ejo bundi nari mfise umushitsi, hari abantu bagoye kubwira ubutumwa. Hari umushitsi mfise n'umuyuda, n'umujuif. Rero j'espère kataje gusenga. Uravyumva? N'abantu birabagora kwemera ubutumwa bwiza. Niyo turiko turaganira jewe nka pasteur, arafise akantu ko kungaya, kuko bumva ko bo ari bo badetenteur b'ivy'Imana, la loi canke ariyo Torah. Uravyumva ni vyabo. Iyo mvuze ibintu vy'Imana acanyereka ivyo ntazi. Uravyumva? Kandi twaja mu Giheburayo bikanyenteresa kumva ibintu bimwe bimwe, kuko n'ururimi rwabo. Ariko rero yaragize experience mbi mu buzima bwiwe, bamwicira umwana. Aranambwira nje kuri YouTube, ndabona ingene bishe umwana wiwe muri police muri Etats-Unis. Bicira y'umuhungu wiwe. Carambwira ngo nico gituma atagikunda iwabo, turaganira gatoya. Ariko atanguye kumbwira yuko yahora yubahiriza n'Isabato, ariko atacumva Imana kubera ivyo byamushikiye. Ndumva yuko arakaryo kanje ko kumubarira Yesu. Ariko ntushobora kwibaza ibihome urinda kuduga kugira ushika ahantu mubarira Yesu, kuko kuri we Yesu n'umuntu yabayeho neza asanzwe, ariko ntuvuge ko ari Imana. Uko uravyumva? So ariko ikintu nkundira Imana, iyo wagize umutwaro, buhoro buhoro uraronka akantu, buhoro buhoro uraronka ikintu, buhoro buhoro. Ariko abantu b'Imana ngomba kubabwira ngo eske vy'ukuri turafise umwitwarariko w'abantu dufise tugendana tubona badakijijwe. Mbega murazi yuko bajya abantu bazopfa badakijijwe, barumvise ubutumwa, baragize gute? Murazi ko bazosha ibihe bidahera. Warubizi ko naho muwa mukundana cyane azosha ibihe bidahera, kandi ata stop ujya muri ruzogira. Mbega mwari mubizi yuko muri mwe gatanu umwe yoshira urutoki rwiwe hejuru y'ibuji umunota umwe?
none ni ikihe wowe uri kura preserva kiruta ico wokiza mu kubiba imbuto y'agakiza muri abo bantu? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Ngenda babwire abakizwa barabaye abaparese gushika naho nk'umunsi nk'uyu wa Mungu murashobora kuza muri eglise ukamara umwaka atanu umuntu n'umutumiye ngo aze no gusenga. Invitation. Imodoka yawe uri mu gakrimi kawe wadugije ibiyo uza wenyene. Nta n'umuntu uratumira nume uti basi ngo tuje gusenga. Kuko bamwe ashobora kuba atinya no kuja gusenga. Sivyo abantu b'Imana. Mumva biri normal. Ofete bica vyerekana yuko mu buryo bumwe canke ubundi Satan yaraduteyemwo uruhuni ku buryo tutavalohiza icatubayeko ngo tubone n'ingene abandi bagikeneye. Sivyo abantu b'Imana. Sindiko ndavuga igikorane twagiye gutegura, ndiko ndavuga everyday life. Uravyumva? Uravuga Yesu. Uravyumva? Ukamuvuga uko umuzi mu majambo makeya. Ntukeneye kuvuga imirongo myinshi nkuko je niko nasoma imirongo myinshi. Ariko abantu baza kugukonsulta abakiriya bawe urababwira Yesu. Hari undi yambwiye ngo Jeff ngo ndavuga ubutumwa ngo nageza kubinyegeza. Uravyumva? Ura dusigaye dufise abantu benshi bashaka ngo kwama ivyamwa vyiza. Ngo ntarinze kuvuga ngo abantu babone ivyama ngo hama ngo baje kugira enquête bagende kugira amatohoza ngo babaze ngo mbega ko kujya umuntu ari mwiza ngo bacava ngo arakijije bashati wow oya bose nta matohoza bazogira vuga Yesu. Bwana asifiwe sana. Kuko nibakeneye kuja kugira ko enquête ngo bamenye yuko ivyo vyamwa vyawe vyiza biva mu ndero kirundi wahawe canke indero yo kwa so na nyoko. Oya vuga Yesu mugirisemwo mushiremwo. Ningene munda umenga nimko muravyumva. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Reka tuvuga ibintu bizotangura lente. Iyo tuvuze ngo objectif yacu mu ishengero niyo kuvuga ubutumwa, si ukuvuga gutegura ibikorane naho ivyo navyo ne tubikora. Ariko kimwe mu bintu tugomba gutahura, relation n'abantu n'Imana ihera mu kuvyagwa bwa kabiri, ihera mu kuvuka bwa kabiri. Abo duhura, abo dufasha, abo twegera, tugomba kubafasha ikintu citwa kuvyagwa bwa kabiri, kuvuka bwa kabiri, guhindukira no kumenya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyo abantu rero mu buzima bwabo bashitse ku rugezo, uravyumva, aho bavuka bwa kabiri, ubutumwa bwiza babwirwa canke bumva n'ubutumwa bwiza bubamenyesha canke bwaje bukatumenyesha amasezerano y'Imana ari mu buzima bwacu. Tukira abanyamahanga tucishwe n'ivyaha ntitwari tuzi ko dufise amasezerano n'Imana. Ntitwari tuzi yuko Imana dufise ku mugambi. Ariko tumaze gukizwa ikintu ca kabiri, ubutumwa bwiza butubarira, ubutumwa bwiza buvuga butumenyesha amasezerano y'Imana, utumenyesha umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Umuntu wese abaho Imana iramufise ku mugambi. Imana hari iki kwitezeko, Imana hari ikigomba gukoresha ubuzima bwawe, Imana hari ikiraganisha ubuzima bwawe. Sinza kuhasoma ariko usomye Mariko 1:16 na 17, Bibiliya iravuga ngo Yesu ariko ararengana ku kiyaga, uravyumva, ahura na ba Simoni ku murongo wa 17. Yesu arababwira ngo nimunkurikire nzobagira kuba abarovyi b'abantu. Igihe Yesu yahura n'aba bagabo bari bafise ibyo bariko barakora. Twese igihe twahura na Yesu Kristo twari dufise inzira turiko turafata, twari dufise ubuzima twari tubayeho. Bibiliya ivuga ngo twari tujakariye icaha, Bibiliya ivuga ngo twarabaja b'icaha, twagenda ngo nk'uko isi igenda, tugendeshwa n'impwemu iganza abantu b'ico gihe, nibwo buzima twari turimo. Ariko tumaze guhura na Yesu atangura kutumenyesha umugambi afise ku buzima bwacu. Ico nico ca kabiri cakoretse mu buzima bwacu. Igihe Yesu yasanga ba Petero bariko bararoba, yarababwiye ati nimunkurikire kuko ivyo muriko murakora ico ndababikiye kirarenze ivyo muriko murakora, nimunkurikire ngiye kubagira abarovyi b'abantu. Tugomba gutahura yuko iyo tumaze kumenya Imana tukavyaga ubwa kabiri, tugomba gutahura ikintu kigira kabiri, nuko twigishwa Imana ije mu buzima bwacu iduha kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Igihe Paulo yakizwa muri Actes des Apôtres 9 ukamanuka akamurikirwa n'umuco agakizwa, Bibiliya Yesu yarabwiye Ananiya ngo ujya
ni igikoresho nitoranirije ngiye kumumenyesha ivyo namuhamagare canke ivyo nzomukoresha canke imibabaro azobabazwa ku bwanje. Paulo yari afise ubuzima asanzwe abayeho, ariko amaze guhura n'Imana, Imana yaraje iramumenyesha yuko azobabazwa ku bwayo. Rero iyo tumaze kumenya Imana, tugomba no kumenya ngo iyo Mana tumenye idufise ku mugambi. Mbwira umuntu incane uti Imana iragufise ku mugambi. Iyo dushishikara kuba muri ubwo bwami bw'Imana, Imana igenda idukomunika, yatiha imitima yacu akoresheje ivy'amaso yacu yabonye. Ibitumotera, uravyumva? Hariho abantu mushobora kuba mutabizi, hariho abantu bapfuye bishwe n'izuru. Ni bande bazi abantu ingene banywa kokayine? Kokayine ntibayifyeta. Abayinywa muvuge ngo turabizi. Sivyo? Kumotegwa, uravyumva? Waratangura uragenda uragira, uravyumva? Ako sinibuka mugu, ariko mugu sinzi ko nayo nari ari odoha, siko? Mugu. Twarigeze kuba dufasha abadroge twagenda kura ngene banywa mugu mu Buyenzi. Mugu ni heroine. Barayishira muri kada kantu kitabi bakayishira ko bakayiturira munsi hama ikazana bagahema. Baratwigishije ngene tubigira tuko turababwira ubutumwa. Uravyumva tukabakiriza. Kandi bamwe muri abo barakijwe gushika naho abadandaza baraduteye gatarina kuko twarabahombesheje. Baratubwira ngo shaka mu batwara babazogaruka baraja kwa rojanti bakagaruka. Natwe turavuga ati twese rojanti tubatwaye kwa Yesu. Batanguye kubona entreprise yabo itanguye guhomba, badusanze ahantu twaba muri Asiatique baratubomora badutwara ibikoresho. Uravyumva? Barica umugambi. Uravyumva? Ariko kandi hari abakirijwe arimo ba Vincent bajya bose muramubona, ni resultat y'ico gikorwa cakozwe mu myaka ya 90 na, uravyumva? Ariko banywa gucyo onye. Uko uravyumva? Hari abantu ubuzima bwabo busambukira, uravyumva? Urabona? Simvuge tushe, uravyumva ngo yango vimba ngo twe ngo twakundana ngo twaturi kumwe ngo nta problem yari hari kuvuga ngo twaguma twegerana ngo anyegera ngo dusanga twafashwe yo. Uravyumva? Uravyumva? Iyo ni sensibilité, uravyumva? Amasanse yacu yo tutayazi, bamwe bisanga bari mu bintu batari bibaza ko boshikamwo, bibaza ngo nta problem ngo kumufata gutya ngo gira gute, kumba amamotera agashuha ibara rikagwa. Ivyonya, uravyumva? Biva kuki kuko sanse zacu. Nikiye ntaravuga. Yo, amatwi. Muraza abantu bakomeretse iyo baza kuba ari bipfa amatwi, amajambo bavuze. Warigeze kumva n'abavyeyi bawe ko baravuga ko canke mama wari karavuga canke papa wari karavuga ko kutari uwiwe. Ako kajambo ko nyane kakuguye mu matwi karagusambuye. Warigeze kubwirwa ijambo rimwe riragusambura. Abantu benshi bafise ibikomere apana kubera ivy'amaso yabo yabonye, ariko bafise ibikomere kubera amajambo yaguye mu matwi yabo. Ufise dute ya identité yawe ko wumvise ari abantu bakubwira ngo mbe bibaza ko ari so canke ikindi kintu, uravyumva? Ayo majambo arakudetruiza no munsi aragukurikirana kandi ushaje. Ibi vyose ni ibintu vyaje bikatwonona mu buzima, ni information twaronse, ni ibintu twabonye, ni ibintu twabwiwe, ni ibintu twasanse, ni ibintu twatushije. Uravyumva? Imvuze sensibilité canke nibiki lotushe. Hariho abantu babaye abusé sexuellement bagafatwa ku nguvu. Uno munsi naho uri muri mariage des fois bikugora kugira imigenderane yabubatse kuko warigeze kuba abusé ariko ntiwigeze ukira, ariko nuko umubiri wawe uracikoreye iyo blessure y'iyo relation itayigeze kuba ari relation yari consent. Ibyo byose ni ibintu byazanye ibikomere mu buzima bwawe. Ndagomba kuvuga ngo ivyadusambuye vyinshi mu buzima bwacu Satani yabikoresheje afatiye ku masansi Imana yaduhaye, igihe ayo masansi yari ayo kudufasha kubaho no kugubwa neza, ariko Satani ntibyamubujije kuyitiza kugira ngo atudetruise. Ndashaka kurangiza mvuga ngo yaravuze ngo je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie non pas simplement la vie à un niveau limité, mais la vie, uravyumva, en abondance. Haleluya. Uravyumva? Aranavuga ngo abamwizeye inzuzi z'ubugingo zizotemba ziva mu nda habo
ni ukuvuga ngo ico gikorwa yakoze, iyo correction yo kumusaraba irarepara vyose gushika naho ivy'Imana yaduhaye ahubwo bicika ibisesekara. Iyo tuvuze abondance ni ukuvuga ngo ni ikintu kirengera porte physique yawe, ni ikintu kikurengeye wowe wenyene, ariko kiba profitable no ku bandi bantu benshi, kubera ico Imana yakoze si ico kuguhaza wenyene, biza gushitsa ico Imana yabwiye Abrahamu ngo nzokugira isoko ry'umugisha, uzobera umugisha amahanga menshi. Abamwizeye, abamukurikiye, ubu butumwa bwiza bidushikana non pas simplement kuba réconcilié n'Imana, ariko bikanadushikana kwinjira mu mugambi w'Imana, bikadutwara no kuba réparé na muganga, hama natwe tugacika ibikoresho vya réparation y'ubuzima bw'abandi, kuko ico Yesu yakoze kirahambaye, kiraturengeye, kandi ntigishobora kuba contenu mu muntu umwe. Nico gituma kigomba gusesekara, nico gituma mudakwiye kuba abantu bahoze. Ndarangije mvuga ngo shengero ry'Imana ntidushobora kuba abantu bahoze, kandi ubutumwa bwiza burafise ico bugusaba, burafise ico kiguzi. Imana ihezagira abantu muri mwebwe mupartage ama message, mutanga ama message mukayaha abandi. Imana ibahezagire ko ico kintu mugikora, kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi muravuga ubutumwa, murashikira abantu benshi biciye muri ivyo bintu. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Ariko kandi agomba kubibutsa ngo iyo message utanga kintu cyose kirafise ikiguzi. Ndarangije mvuga ngo mwebwe mugomba kuba abantu bari prêt gutanga ikiguzi, non pas simplement yo kuvuga ubutumwa, ariko no kudivirga ubutumwa, kuko nta bantu bavuga ubutumwa budafise ico bwabamariye. Nta bandi dushobora kwitega ko bazotwara ubutumwa atari mwebwe bufise ico bwamariye. Iyo ataco vyakumariye ntaco kirangira abantu, uravyumva? Ariko kandi ico cakumariye urakirangira abandi. Siko abantu b'Imana, siko abantu b'Imana. Mbwira umuntu micanye uti vyuka basi. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Amosozi yanje ntashobora gukiza umuntu yakomeretse. Amosozi yanje ntashobora kugongora umuntu ubuzima bwahondekanye, yapondekanye, ariko Yesu wanje arashobora kubikora. Yesu ashimwe cyane. Rero ikigongwe cacu tugomba kugitraduiza mu ivuga butumwa. Hariho abantu bavuga ngo urambwira ubutumwa, reka ndakubwire abantu b'Imana. N'imbere yuko dufasha abantu, nubwo dushobora gufasha abantu tukabaha amafaranga, ariko ngenda babwire ngo imanite ikintu ikeneye se amafaranga. Imanite ikintu ca mbere ikeneye, irakeneye Kristo. Ngenda babwire ko Yesu ataje mu isi gutanga igiceri, sico cari kije ca mbere kimuzanye. Yaje mu isi kugira ngo atureconcilie na papa. Etape ya mbere na mahoro hagati ya twebwe n'Imana. Etape ya mbere ni réconciliation y'umuntu n'Imana. Ibikurikira n'umugisha uva muri iyo réconciliation, kuko aho Imana n'ibisigaye byose birabakohisha. Haleluya, vuga ko mwavyumvise nanje rero mpese. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Muranumva abantu ofete binjemo kubera ukuntu mvuze ngo groupe, ariko nizere ko groupe itazimije kubera igitoro canka amazutu yabuze. Ndaza kumenya igituma kweri itari kiraka. Ako murabona, uravyumva sindabiheba, uravyumva? Uko uravyumva ndabaha akarorero. None nk'ubu unya uravyumva, ubutumwa ntibiko buravuga. Hari abantu bari online bicitse ntibasubira kubona. Hariho abantu bicitse batagaruka, turabashaka. Bifuma bidutwara amahera y'igitoro, ariko aba bantu tukabaronka, aya mazu yabo tukayashikamo. Aba bantu bari online ntitubankuraje ko basengera kuri internet, tubankuraje kurondera amashengero, ariko bakiri mu ntege nke cyangwa bafise impamvu zibatuma bari kuri internet, turabaserva. Ubutumwa bwiza burafise ikiguzi, ariko biraryoha iyo ubonye umuntu ubutumwa bwiza bwashikiriye, ukabona ingene ubuzima bwe bushobora guhinduka. Bantu b'Imana mwese ngaha muri amatemonyage ari vivant, muri bitangaza. Hari abantu ngaha mwicaye ngaha Imana yakoze ibintu bihambaye, ariko biraryosha iyo uhuye n'umuntu akaguye ati ya message mwarungitse yamfashije ukuunya. Urashaka kuvuga ati eske ndakubwire no gushika no kuri twebwe ntitumetriza porte y'ibi bintu dukora. Nabahe bantu muri ngaha mumviriza kanguka, ndashaka amaboko yanyu kanguka. Urahura n'umuntu akubwira ngo kanguka yaramfashije ndabuhoka, niyo yanzanye mu gakiza, nakirijwe muhira.
ariko abantu b'Imana ndababwira ikintu jewe ntemera, nimba kanguka yaragufashije kandi ikagufasha, ntukavuge ko ikintu cagufashije utagishiramo amafaranga yawe. Muranyumva? Ntugafashwe ariko udashigikira ikigufasha. Mwanyumvise abantu b'Imana? Mwanyumvise? Ni bangahe mumaze gutelefona Kristo mukavuga ngo je narafashijwe, ni iki nokora kugira ngo iyo ministère ikomere? Ni bangahe ngaha? Ariko muvyuka muyifungura mukayirara, ifaranga ryawe ntirikenewe. Yo unavyutse mu gatondo numviriza indirimbo ya Dudu ya mpezagiye, yo nakozwe ko. Bantu b'Imana bazi ikintu nize, ndafise abantu benshi mura mpezagira nkabaha amahera ko njyo impezagiwe n'indirimbo, nkavuga nti uyu muntu ifo ko ndamurondera nanje nkamuhezagira, nkavuga nti indirimbo yawe yamfashije akira, kuko ntazi ingene vyamfashije. Ariko kandi numva umenga nimba no kuko yaragiye muri studio, arashobora kuba afise n'izindi zigira zimuboreremwo zitararonka financement ya studio, ariko mwama mupartage ziwe mutagenda kumufinance. Sivyo abantu b'Imana? Sivyo abantu b'Imana? Ivyo bintu biragahera mu izina rya Yesu Kristo, kuko ikigufasha kirafise aho kiva, kirafise ikiguzi. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Haleluya! Nta hantu bafinance ubutumwa bwiza kiretse abantu ubutumwa bwiza bufite ico bwamariye, nibo bafinance ba mbere b'ubutumwa bwiza. Hari abantu bankora ko ukumva ra telefone canke arabajije ngo nigi kinokora nanje nshigikira, narakozwe ko. Suko tuvyexija, ariko birankora ko iyo ndabibonye ko biranyereka ati uyu muntu afise umutima w'ubwami bw'Imana. Ikintu cose ukonsoma utagitangira ikiguzi, rimwe na rimwe si benediction, ni consommation, ni paresse. Nico gituma na leta ibarihisha amataxe ku mabarabara yayo mucako. Nico gituma na leta ibasaba amataxe ku byo mukonsoma kugira bakorera ama service, babaronderere karanga muntu, babaronderere passport, ivyo byose mubikore birukanka igihugu kibeho, mutegeza gutanga taxe kugira ngo nimo baba consommateur, wotori baka ku nguvu najyo mwotanga, ariko twese tugashaka iterambere. En d'autres termes, ikintu cyose kiri profitable kirafise coût. Gira mu cyane ikintu cyose kiri profitable kirafise ikiguzi. Mu myaka yahera haraba amakonsere bakarihisha, ukumva abantu batanguye gufilosofa ngo nayo kweki ngo bagirisha ngo amakonsere ngo bakarihisha amafaranga ngana gutyo ngo kandi ari ibintu by'Imana. Ya gira umuntu uti j'espère ko wowe utakiri muri abo bantu biyumvira ibintu gutyo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubutumwa bwiza bugomba kuronka support, bugomba kuronka financement mu bamaze kubenefisia inyungu z'ubutumwa bwiza, kugira ngo bushishikare gushika kuri benshi kandi bufashe benshi kandi benshi bakizwe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona ni bande bari ngaha bakirijwe ku ma réseaux sociaux, ariho bakirijwe batankuza mu ma église barakizwa. Ni bande bari ngaha? Amaboko yanyu. Amaboko yanyu henda mubonye hariya. Amaboko ntaco sindabahamagara. Amaboko yanyu abantu mwanya mwa mani urabona abantu bose bakirijwe ku ma réseaux sociaux, hindukira murabe. Ni benshi. Haleluya. Aho kugira ngo ivyo bintu vyaka ivyo bintu bikore, uravyumva hari ababitangiye ikiguzi. Bwana sifiwe sana. Amina. Haleluya. Paulo yatwaye ubutumwa mu isi yose akoresha ubutunzi bwiwe kuko yari umudandaje, agaprofita amahute yashigwaho akayacamwo agiye kudandaza, ariko yayacamo akagenda atwaye ubutumwa bwiza. Uyu munsi ibitabo byaranditswe, uyu munsi amashengero yaravutse, ubutumwa burarengana mu Moyen-Orient, burinjira muri Europe, buragenda ahantu hose buradushikira, ariko hari umuntu bwatwaye ikiguzi. Haleluya. Ndarangije mvuga ngo ico Imana ikora hariho abagihagurukira bakagira ico bagikoreye ko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ibahezagire. Ariko ndangiza mvuga ngo birashoboka ko ivyononekaye mu buzima bwawe Imana ishobora kandi kubihepaha. Muhaguruke dusenga Imana kandi Imana ibahezagire. Hagurutse uwo muvuga butumwa mwicaranye, uti haguruka muvuga butumwa. Yesu ashimwe. Hagurukiriza umuvuga butumwa mwicaranye, uti haguruka. Haleluya.
amen. Mana ishimwe cyane. Uyu munsi ndashaka gusengera ibintu bibiri gusa duca dutaha, ariko numva biri mu mutima wanje gusengera. Haleluya. Kandi Imana ishimwe ko kirere cabaye neza. Mukiraho dusenge, shaka ko dusengera iki kintu. Umuntu wese ari ngaha avuga ati hari ivyononekaye mu buzima bwanje, ndakeneye kuba restauré. Hari ivyandetruije, hari ivyansambuye, hari ivyanyononye. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndagomba kubwira ngo yaje kugira ngo ugire ubuzima busagutse. Yesu ashimwe cyane. Icagukomerekeje, icakubabaje arashobora kugikosora, icakubabaje, icakononye, icagucinyije, ico Satani akoresheje ya masanse yawe kugira ngo adetruise ubuzima bwawe. Ndakubwiye ngo umuremyi w'ubuzima bwawe ari ngaha kugira ngo akurestore muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane. Nimba ubabaye, nimba ubaremerewe, nimba ukomeretse, wowe ndashaka uze ngaha imbere. Yesu ashimwe. Ndagiye kugusengera muri kino gitondo. Imana irepara, Imana ikosora ivyononekaye mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Wewe uze ngaha imbere, ndagomba kugusengera no munsi. Le Dieu de la restauration. Imana isananura ivyasambutse, Imana ikiza abakomeretse, Imana ikiza abababaye, Imana ikiza umuntu yumvise ijambo ribi ryaguye mu kanwa kiwe, Imana ikiza umukobwa yafashwe ku nguvu, Imana ikiza umuntu yononekaye mu mushaha wiwe, afise ivyamusambuye, icaye cyo cyose, umuntu yababajwe no kubura, umuntu yababaje no gutakaza biwe, umuntu afise ikintu cyose cababaje umuzima bwiwe, umuntu wese yaronse deception iva mu byamukorewe canke amajambo yamukoreweko canke ivyamuvuzweko, umuntu wari we wese ndavuze ngo le Dieu de la restauration ari hano kugira ngo akize, ahembure umutima wawe, abohora umutima wawe, agufise ko umugambi utandukanye n'ivyagushitseko. Hari abantu bibaza ngo mbega Imana irabaho ikaba yaremeye ko ibi binshikako. Ngenda kubwira ngo Imana irabaho naho vyagushitseko, kuko ivyakubayeko cyari igikorwa ca wa mugwanizi yaje gusambura no kwica no gutikiza. Ariko ndavuze ngo kuri uyu munsi muri kino gitondo hari ivyizigiro ku buzima bwawe, hariho icizere ku buzima bwawe. Imana irashobora kugukiza, Imana irashobora kukubohora uburyo bwose bw'igikomere, uburyo bwose bw'ikintu cagukoreweko canke cakubabaje mu buzima bw'iwawe. Iyo niyo Mana ngomba guhamagara no munsi muri kino gitondo. Iyo niyo Mana ngomba guhamagara uyu munsi. Haleluya. Nta soni dufise zo kuza imbere yayo nk'umutabazi wacu. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nta soni dufise yo kuza imbere yiwe. Haleluya. Arusha abantu hari aho bagarukira. Arusha ibintu hari aho bigarukira. Waraguse ku kinyobwa, waranyuguse ku nzoga, ubu wacitse umu alcoolique kuko udahagarika kwifuza. Cerveau yawe iri conditione n'inyota y'ikintu wakonsomye kiradetruiza ubuzima bwawe. Ndaje kubwira ngo iyo Mana yashobora gukuramo iyo désir n'iyo nyota yawe ifatiye n'ico kintu wanyoye canke wakonsomye, biciye muri iyo sens, biciye muri goût, bigatuma Satani afata controle y'ubuzima bwawe bwose. Ndavuze ngo uyu munsi hari umuntu ashobora kugukiza inyota yose. Haleluya, haleluya, haleluya. Abasigaye mu ntebe ndashaka mushimira Imana yabareconcilier na Kristo. Haleluya. Ndashaka mucelebre Imana yabareconcilier na Kristo. Ndashaka mushimira Imana reconciliation. Ndashaka mushimira Imana umusaraba wakuyeho amacakubiri yose. Haleluya, haleluya. Ndagomba kubaza muri kino kibanza umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe, umuntu ataranywana n'Imana ari ngaha aduze ukuboko. Ushobora kuba uhagaze ngaha imbere cyangwa uri mu kibanza cawe ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Uyu munsi ukavuga uti uyu n'umunsi wanje, nimba uhari ndagomba uduze ukuboko kwawe. Nawe wowe uhagaze ngaha imbere ndashaka kukubona mu buryo buri special, ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Urakoze ngaha, Imana iguhezagire. Nta wundi asigaye mu ntebe yiwe avuga ngo sindakira Yesu, sindihana ibyaha byanje. Haleluya. Urahari, uri hehe? Uri hehe? Ndagomba kukubona. Haleluya. Ndagomba kukubona nimba uri ngaha. Amina. Hari uhari? Hari uhari ngaha imbere avuga ati ndagomba kwakira Yesu? Yego, ndamubona ngaha. Hari uhari ngaha avuga ngo ndagomba kwakira Yesu bwa mbere mu buzima bwanje? Hari uhari? Haleluya. Ndababona ngaha. Abahajya sindababona. Nimba hari uwo mubona mumumperekereze. Haleluya. Tugiye kubafasha umwanya wo gusengera hamwe. Haleluya. Abagomba nawe Imana iguhezagire. Ndabona 4 canke 5 ngaha imbere. Ndagomba abagomba kwakira Yesu Kristo musubiremo aya majambo inyuma yanje muri kino gitondo. Haleluya.
muvuge muti mwami Yesu. N'uwa gatandatu hariya avuga uti mwami Yesu, kuri uyu munsi ndatahuye ko ndi umunyabyaha, ndihanye ibyaha byanje, umbabarire Mana, unyoze n'amaraso yawe. Guhera uyu munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, kugira ngo ube muri jewe imyaka yanje yose yo kubaho. Kuri uyu munsi ncitse umwana wawe. Satani, ndasezeye inzira zawe. Guhera uyu munsi ncitse icareme gishasha. Urakoze Mana kumbabariye, urakoze kumbabariye ibyaha byanje. Guhera uyu munsi nduwera kubw'igikorwa ca Yesu. Urakoze Mana kunyakira mu bwami bwawe, urakoze Mana kumbabarira. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwege batandatu mwihanye mwakiriye Yesu, musigare gatoya murabe Fiston nguyu ari ngaha, mumwegere igihe ndiko ndasengera, nsengera abandi muce mwe mumuraba kugira ngo abafashe. Ariko murashobora kuza kwa gatatu igihe cy'isaha 11:30 kwa gatatu, turabatumiye mu nyigisho kandi tuzohabwa kubamenya no kubafasha. Haleluya. Ariko munyemere dusenge n'abandi bose nk'ishengero, dusaba Imana ya réparation, dusaba Imana ikiza, dusaba Imana ikosora. Haleluya. Mu minota mikeya dusenga Imana, dusengera aba bahagaze ngaho imbere kuri uyu munsi muri kino gitondo. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ndagushimiye igitondo ciza Mana. Ndagushimiye abantu bose bahagaze aha hantu imbere Mana. Ndagushimiye umuntu wese ari ngaha Mana, yarakomeretse mu buzima bwiwe, yarababajwe mu buzima bwiwe, yarahemukiwe mu buzima bwiwe, yarabaye abuse mu buzima bwiwe, yarakorewe Mana ibintu byaje kubabaza ubuzima bwiwe. Hari ico yatakaje, hari vyononekaye mu buzima bwiwe bwa kera canke buheze Mana, bikaba biriko bironona ubuzima bwiwe, bikaba biriko birasambura umutima wiwe, bikaba byaramutwaye umunezero, bikaba byaramubujije kuja imbere, bikaba bimubujije amahoro, bikaba bimubujije gusinzira. Oh, ndakweretse Mana abantu bari hano hantu bari oppressé n'impwemu mbi, oh zimeze nk'izibicaye hejuru, zidetwiza ubuzima bwabo, zisambura ubuzima bwabo Mana, bakabura aho baja, iterambere ryabo ntiriboneke, ugukura kwabo nikugaragare. Ndakweretse umuntu wese ari hano hantu Mana, ndakweretse umuntu ahagaze aha imbere Mana, umuntu wese uramuzi, urazi ubukene bwiwe Mana. Ubutumwa bwiza Mana bwawe uratubwira ko waje kudusananura, waje kuturestoha, waje kutubohora, waje kudukiza, waje gusananura no kubohora ubuzima bwacu, no gukiza ikintu cyose caje kidusambura. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Mana, aba bantu bahagaze ngaho imbere Mana, twakuvuze nk'Imana ikiza, twakuvuze nk'Imana ibohora. Uri Imana ikiza imishaha yacu, aho twakomeretse, aho twababajwe, aho twagiriwe nabi, aho kutamenya identite yacu byatwononye, aho kutamenya ubuzima bwacu uko buri, aho bamwe amajambo bumvise babwiwe yabababaje, aho bamwe Mana bononywe n'ivyo bagiye bacamo. Ndakweretse parcours uyu muntu wese, wowe usanzwe uyizi Mana kandi n'imbere yawe, kuko intambuko zawe zacu Mana uzihoza imbere y'inyonga hawe. Ndavuze ngo kiza ishengero ryawe Mana, ndavuze ngo kiza ishengero ryawe Mana, ndavuze ngo kiza abahungu n'abakobwa bawe Mana, ndavuze ngo kiza uyu muntu Mana, kiza Mana uyu musore, kiza Mana uyu muvyeyi, kiza Mana iyi nkumi, kiza Mana uyu muntu Mana afise ivyamwononye, afise ivyamubabaje, kiza Mana uyu muntu agwaye ingwara yononye iriko iraheza umubiri wiwe. Ndavuze ngo mubohore mu izina rya Yesu Kristo Mana. Ndavuze ngo ukubohoka kwawe Mana, ndavuze ukubohoka kwawe Mana, ndavuze ukubohoka kwawe Mana. Mana ubu butumwa bwiza Mana twahawe n'ubutumwa bwo kubohoka. Ndavuze Mana ngo babohore ikibaboshe cyose, babohore ikibacingije cyose, babohore
icagomba kubaganza cose, babohore icagomba kubategeka cose, babohore icababayeko cose kikabagira ko impact. Ndavuze ngo kosora Mana, kosora Mana. Wowe uri umuganga Yesu, wavuze ngo ntiwaje kuba ameze neza, waje kubagwaye, kuko wowe uri umuganga, wowe uri umuganga w'ubuzima bwacu Mana. Ndavuze ngo kiza ubuzima bw'umuntu wese ari hano hantu, ico cose gikurikirana ubuzima bwiwe, ndavuze ngo gihagarike impact yacu mu izina rya Yesu Kristo. Ico cose cagukorewe ko kibandanya kuguherekeza, ndavuze ngo iyo influence ihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ico cose cakubaye ko kibandanye gukurikirana ubuzima bwawe, ndavuze ngo gihagarike ibikorwa byacu mu buzima bwawe. Ndavuze ngo ukire, ndavuze ngo ubohoke, ndavuze ngo ugubwe neza, ndavuze ngo Imana igutabare, ndavuze ngo Imana ikurenganure, ndavuze ngo justice y'Imana igushikeko, ndavuze ngo kugoroka kw'Imana kugushikeko, ndavuze ngo Imana ikize ubuzima bwawe, iguha umusesekara bivaye n'itunga ryayo, bivaye n'ubuntu bwayo, iguha umusesekara. Mana, ndavuze ngo abantu bawe Mana, wera muri kino gitondo Mana, je déclare ta victoire sur leur vie. Ndatangaje intsinzi yawe hejuru y'ubuzima bwabo, ndatangaje ukunesha hejuru y'ubuzima bwabo, ndatangaje Mana mu ijuru impinduka hejuru y'ubuzima bwabo. Ndavuze Mana ngo guhera uyu mwanya, guhera iyi saha Mana, reka Mana igikorwa cawe Mana kibe ukuri mu buzima bwabo Mana, baze bagushingira intahe, baze bakuvuge, baze batangaze kugira neza kwawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haleluya. Abakiriye Yesu mugende hajya muri kajya gace kugira babafashe gatoya.